ndabona n'ubuzima bw'iwanje abasigaye nabo nibagende kuryama kiretse Natacha gusa. Oya wewe urakunda kuvuga ngo ukusa si kusa tirondera amahera bazobone ukusa kubera iki? kubera amahera aratuma umuntu ahinduka. Kubera ukuntu usa nyine uri mu buzima bugoye n'ubuzima bwiza sico kimwe. Akabuze Natacha urumva ukusa si kusa. Umva natanze akarorero hari abagenda i Buraya ugasanga bavuye ngaha bonze mu Burundi bagitse hariya batabubwa bya bikoko baca bangana nta munsi numwe turahura ndetse n'abariko badukurikirana nta munsi numwe muramubona amadesa mu maso hiwe ndabeshe agumana marinette canke amafilme why kubera iki? Oya ivyo umuntu asivyubona nere nkubo uri kubona iki? King's family Burundi. Mwakabwanje everybody zabidondo pano areyo ndababwe zabidondo pano mbandiko ndavuga abantu mwibereye Zambia abantu muri Malawi abantu muri mu bihugu bitandukanye mwamaze kubona yuko ijwi ari igiwanje jewe nyene musanzwe munzi so turi kuri King's family Burundi nizere yuko mwamaze no kunabibona deja uwo turi kumwe ni udasanzwe reka mvuga ati udasanzwe kubera ko musanzwe mumuzi kenshi murakunda no kumnamubona amadesa sa uyumva gute ubona turi kumwe? Yumva neza sana sana. Okay uyumva gute abariko badukwirikirana bariko baturaba nkuko? Imana ishimwe n'abantu ibintu n'abantu yego kenshi mwakunda kumvira ijwi riko riramubaza amadesa mutariko muraribona cyangwa mutariko murabona uwo muntu ariko aramubaza ni jewe niziriye hano muri King's family kugira ngo tuganire ibintu bitandukanye bijanye n'ubuzima amadesa. Reka ndakubaze kano kantu gatoya wewe urakunda kuvuga ngo ukusa si kusa tirondera amahera bazobone ukusa kubera iki? kubera amahera aratuma umuntu ahinduka. Kubera ukuntu usa nyine uri mu buzima bugoye n'ubuzima bwiza sico kimwe. Akabuze Natacha urumva ukusa si kusa. Umva natanze akarorero hari abagenda i Buraya ugasanga bavuye ngaha bonze mu Burundi bagitse hariya batabubwa bya bikoko baca bangana ndibuka yuko wigeze kuba uri mu rukundo n'umukobwa yitwa hajya Ange byarashitse urarira mu maso ya Ange. Vy'urukundo ntiwimbaza wombaza ubuzima none ndakubaze basi no kubaza ubuzima hari jambo ukunda kuvuga ati abisi bararura ndabeshe baga iryo jambo ni ukunda kuryumva kwa Madesa ikatubwira ati abisi ko ari umururazi barura kubera iki wahisemo kuvuga ati abisi barura? Abisi baragoye nyene n'umuntu akwica ataco mupfa munakwa rega abisi abazwa n'ubusa. Uramaze kugishana wewe? Sinkarije micina rya Yesu. Hari abantu bakunda kuvuga ngo urumva ngo mu Burundi ngo ibintu byinshi ngaba ari pirate wewe uragishano wumve yuko ari pirate hamwe ugenda uvuga ngo urumva ivyo ibikorwa byo ngaho iwacu ngo ni pirate uragishano wumvire yuko ari pirate ndabesha amadesa bivana nuko ayibonye ivyo mbona sivyubona. None madesa kubera iki buri munsi nta munsi numwe turahura ndetse n'abariko badukurikirana nta munsi numwe muramubona amadesa mu maso hiwe ndabeshe agumana marinette canke amafilme why kubera iki? Oya ivyo umuntu asivyubona nere nkubo uri kubona iki? Sivyo mbona vyiwanje vy'akazoza vyiwanje n'umugore wanje n'umwana wanje ko nazoba ewe nawe ufise ivyumviro vyiwawe. None madesa tuganire mwisi muri nosi ukunda iki? Jewe ndakuryoherwa. Kuryoherwa icakubabaje mwisi? Chambabaje kwisi vyo ni vyinshi nawe warambabaje. Oya wewe yakubabaje ndenda kubabaje gute? Ni nkuru wo kwisi uruwo mwico. Uyu muhungu ni shoke uyu muhungu ni so zakicwa anyway wa anyway
jewe uramfise uyu munsi ndiko ndaraba ukungene wewe uhagaze uno munsi biratandukanye nuko wari uhagaze hirya y'ejo uriko urantahura umharura iminsi rero oya nta minsi ndiko ndaguharurira ni kuvuga ico bita ati usa neza benshi bakunda kubibwira abakobwa mugabo reka ndabikubwire usa neza kandi wambaye neza uko no mwizosi uhagaze neza n'umupira wambaye wanditse ko star asise neza imana nizo mpembere uko ndiko ndakora ngaha kw'isi Bonfils nevyo ngaha kw'isi navyo ivy'isi n'ivy'isi umuntu arapfa akabisiga isehemba zero n'iminyoro n'ishoke usanga wisanga mu mashoke kubera iki none uvuze ati isi ihemba ubusa kandi turacaribaza imbere ga Madesi ntaho turaja turacakeneye ibikorwa byinshi gombe wigire nde wigire igihangange wigire nde mugari kumenye mu muryango w'abatajya uzohagenda to une kubego mu muryango w'abatajya urabaho umuryango w'abatajya nyine mu kuzimu nyine baraguhamba nuja gupfa wewe sorry gato bamaze kumva yuko Amadesa ariko aratubwira bino bintu ni ibintu bijanye n'ubuzima mushobora kuba mwifata nko kumengo ni joke turimo cyane ko turatwenga ariko joke hazogera igihe yaba jewe canke wewe uja mu muryango w'abatajya ushobora kwiyumva umuryango w'abatajya ati nuwuhe ni cagihe utazobukira umuzima ni cagihe utazobugihema uriko uravyumva ndabona n'ubuzima bw'iwanje abasigaye nabo nibagende kuryama kiretse Natacha gusa oya na Superbat kweri na Superbat kubera Superbat na Natacha n'abavyeyi beza cyane hari umuntu mumenyana ugasanga niyo ngorane yawe bagavye ico bambere abavyeyi beza ukusa sikusa rondera amahera bazobo ukusa kwerisha urabona je ndaryohewe cyane nuti ndyohewe niki ndiko ndagerageza ukwibuka neza urazi je turazinanye apana buke urazi umutima w'iwanje wakunze oya ntuzombwire kunzi umviriza Amadesi urazi umutima w'iwanje oya umutima wawe ntawonzi none womenya mudocire urubanza no mu muhongo ariko ambwira kumenyana no kumenyana umutima w'umuntu bitandukanye gabasha je nakubwiye ko sindakuzi mu mutima ariko turazinanye bisobanuye ko ubu jewe uranzi yuko nitwa Bonfils uranzi ko nitwa Prison uranzi yuko bampamagara manager muri quartier cyane n'abandi bose sibyo kumenyana bisobanuye ko hari uburyo bwinshi bwo kumenyana n'umuntu ndabeshe gabasha urumva muri ubwo buryo bwinshi bwo kumenyana umuntu ashobora kumenya kahise kiwe ariko rushobora kumenya kazoza kiwe wereho kahise kawe ndakazi gusumba kazoza none we warandemya uhamenya kahise kiwanje wewe oya kahise n'uburyo buzima twagiye turabamwo buboneka hari ubuzima buboneka ku muntu nk'ubuje yo ndenganye bavuga tujya muntu ati Bonfils yarenganye uno munsi yaguza agapira gashasha uno munsi yaguza karato gashasha niko kumenya bisanzwe byo mu buzima bisanzwe mugabo kumenya naho umuntu indani mu mutima biragoye kuko indani mu muntu ni hari cyane nta muntu yoshika kare nawe urabizi sante wacumvise je mba nkunda kuyagira n'abantu neza sorry aweze ukuri rero ndiko ndaraba mu mutwe n'amaraso oya manzi ugire nkuko amanzi barabe murabona iyi kwafe tubwire nsobanurire kwafe uganda bitahure kwafe ni amaraso aha tukura amaraso aha harirabura bisobanuye iki kubera ko haze kwafe y'amaraso kode y'akazi umunsi w'ibanga ikwihorera nyine guhora nonge ndabibutsa yuko ikibanza twicayemwo twicaye mu kibanza benshi bazi nka Amabar ni kibanza kidasanzwe ni kibanza ku bantu mukunda kuryoherwa numuzosuye kwigora mwimena umutwe hageze weekend kuva vendredi guhera 18h mwimena umutwe ngo urumva ngo nabuze déplacement ngo yo kugenda ngo muri ville andiko ndavuga abantu ba muri side ngo nabuze mwanya wo kugenda town kuryosha oya no ngaha mu Kanyosha hari ibanza byiza by'iratiro byo kuryosha nka karorero hano twicaye muri Amabar rero iherereye hehe
mu Kanyosha neza na neza kwibarabara benshi bazi nk'ibarabara ry'indwi rimanuka bo uri kuramanuka kuri iryo barabara ry'indwi umanuka uraza kubona akazero ka mbere gakata nkuja muri ville uriko uranyumva umaze kubona akazero ka mbere gakata ucubona akazero ka kabiri gakata kamanuka benshi bamenye canke bazi kw'ishuri ryahoze ryitwa rya Epoka. Amadesa bwira ikintu kimwe abakunzi ba Kings Family Burundi bariko badukurikirana. Je ndabakunda nanje barazi ko bankunda soza kicwe soza kwaza soza kimaso kareso isho boy namba yesa. Reka tubashimire cyane twonge dushimire n'abariko badukurikirana nonga ndabibutsa yuko hano kuri Kings Family Burundi mugiye kuzoza muratubona akenshi. Hari akantu ushaka imbere yuko turangiza ubwira oya ntumbwire ibintu byinshi oya nta bintu byinshi ndakubwira nkeneye ubibutse gusa rya zina ryawe bikenewe ibyo nababwiye baranze utanze nawe azobaza. Amadesa arangije atubwira uti utamuzi azobaze. Kings Family.